jewe umunezero mfise sinoronka ingene ndawushikiriza kubera yuko imyaka 5 iri nyuma y'igihugu. Jewe nkumvise abana babiri navyariye mu buhungiro, abo ntibazi igihugu, abana nari natwaye ari batoya barakuze. Novuga yuko umunezero ari mwinshi cyane, sinorokeneye ubu ngiye kuronka akaryo ko kongera kubona na papa na mama, hariho bene wacu nasize ngaha. Novuga rero yuko ari umunezero utagira ukungana. Jewe nturuka ku mutumba w'Inyakarama, nuvuga komine ni Ruhehe. Ubu nimba neza kabisa kuba mpanye mu gihugu cy'amavukiro, kuba kandi nkashimira naho narimvuye kubo banyakiriye neza, nkaba nzi yuko nzorinda apfa ntanye ku butaka bw'u Burundi, ahubwo nashimye n'Imana cyane byananezereye. Nkashimira rero leta y'u Rwanda yoyo bagiye imigambi n'ishirahamwe rijejwe gucura impunzi ASR, bakaba bangejeje ngaha, nkaba ndabashimira. N'ubu niyo no gwaga kutaka bw'u Burundi nta ngorane kwera, noshima Imana. Natse kuvuga ikintu bita ubuhungiro. Ubuhungiro utakaza ibintu byose. Ubuhungiro utakaza ibintu byose by'ubuzima, kuko mu mwana niyo yize ntashobora impano yiwe kuyerekana, ntashaka kwerekana impano yiwe. Uravyumva? Iyo uhunze mu buhungiro niyo ufise umugambi, uba ufise novuga intambamye nyinshi, kubereye uko ibyo utawa wemerewe. Ntushobora kuba wo kwaka ingurane muri banki, ntushobora kuba wogira n'ibintu byinshi. Urumva rero ubuhungiro ni ikintu kibi cyane, no kwifuriza abarundi bene wacu. Mu buhungiro nari mbayeho nabi cyane, kuko hari igihe nka jewe ndi umuntu umwe bampa 7,100 amafaranga, nkaca ngenda nkafata kawunga hariya igeze ku 10,500, numva ntayirimo, nkaca nemera nkagura ubududu nkasyesha, nkagura nk'ibiro 10, hanyuma nk'igihumbi gisigaye nkagura nk'udushimbo, kubera udushimbo hariya tugura amafaranga 1,000. Ubwo rero amafaranga agaca hera, bigatuma nja mu mugwazo, bituma gose nanuka nkamera nabi. Ndavuga ati jewe ako ngwa ngaha mu gihugu cy'u Rwanda bituma nja kugwa mu gihugu cy'amavukiro. Yewe abasigaye inyuma basigaye mu nkambi ya Mahama dusanzwe tubana, nicyo gikorwa twari twakoze. No bashishikariza yuko uno munsi bohaguruka bakaza bagataha bakubaka igihugu cyabo, kuko mu buhungiro uta umwanya w'ubusa. Usanga nk'imyaka 5 iraheze ata kintu na kimwe uburanguye mu buzima, ata kintu ukoreye igihugu. Urumva n'agahombo kanini. Rero ko leta mbyeyi yavuze yuko yiteguriye kwakira abarundi bose bahungiye hanze y'igihugu, harimo nabo mu Rwanda, nibaza yuko uno munsi atantamavye igihari, ko banemereye yuko bazodutekerera bakadufasha mu mezi ya mbere 3. Nibaza ko igikorwa cyiza, nta mpungenge nini y'ubuzima bubi bashobora kugira mu gihe bashitse. Wasigaye mu buhungiro nanje nkabahamagara gutaha mu gihugu cyabibarutse, mu gihugu cy'amavukiro. Kintu ndabasaba jewe, ndabasaba gutaha, kuko ibyo ndimo ndabona ngaha ndabona ko ari sawa kabisa, kuko iyo naza kubona ko atari sawa, ntabwo amajambo meza nkajya bayavutswe. Nanabishimye kubona amajambo yavuzwe ku gihugu cy'u Burundi n'igihugu cyatwakiriye, nasanze ari sawa cyane. Nabonye umenga nta kindi kintu mbere cyo nabijamo hagati, ahubwo je nabyakiriye neza. Gusa no bishima Imana. Je ku bwanjye mbana nakiriwe neza cyane, muratangorane zihabaye, kandi n'amajambo bavuze numva yanyoheye cyane. Abo sanze kugatuma ikintu cya mbere no basaba, murabona yuko hari abantu usanga kenshi neka mvuge ku mpande zose, hari abo usanga baragiye mu bikorwa by'abandi bahunze, ugasanga uno munsi kumva ngo urahungutse akumva umenga hari icyo agiye guhomba. Hari n'abandi usanga bavuga bati kanaka ibintu no basaba yuko uno munsi bokorosha umutima, bakatwakira neza nka bene wabo, tugafashanya, bo bakaduha inkuru aho igihugu kigeze, bakadufasha gutera intambwe, kuko buhungiro usanga batakaje ibintu byinshi. Rero nico no basaba yuko bogira gute dufata mu mugongo. Jewe ikintu nsaba leta, ako kazi kanje ubona kuva 2015 ni kera cyane. Ako kazi kanje karabomaguritse, udusakazo nta turiko, n'ubusinze ahantu nzoshikira. Nasaba leta y'u Burundi, nkuko leta mbye nyene, ko yomfasha ikandonderera ako kazu, ikamfasha ikanyubakira ako kazu, hanyuma ikaja kutwo dusakazo, hanyuma
nkaguma ngaho nibaza ko ata ibindi byose novyimenya kuko agasambu koko nari ndagafise. Hanyuma rero nkamfise n'ikindi kibazo, nkamfise umuntu jewe yagurishije ahantu hanje ndi mu buhungiro, uwo muntu aragurisha jewe ntawenzi, n'ubu sinzi yahanzoshikanja, nkaba nasaba leta y'u Burundi ko bimfashamo kugira ngo ako gasambu kanje ndakagarukane. Murakoze. Je ndabasaba ko twosubira tugacudika nk'uko twari ducuditse kera, tugasabana amazi n'umuriro, bakanyereka ukuntu nanje nshobora guhindura ubuzima, nshobora kumenyera nka mbere, kandi ndizera ko ivyo ari byo biteguriye kuba bodukorera nka twebwe tutari duherutse guturana nabo. Urangiza nshima nongera nsaba leta mvyeyi ko yobandanya korohereza n'abasigaye inyuma, ikagira gute ikabakira nk'uko yatwakiriye, igikorwa ntigiherere ngaha ahubwo kibandanye. Murakoze.